Kubadusamiye hagati reka ndabibutse yuko turi mu kiganiro hindura ingendo aho turiko turabira hamwe itunganywa ry'imicafu aho turi kumwe na Eric Niyongabo icegera c'urongoye KR5 ngaha mu ntara ya Gitega na Niyomwungere Fiesta asanzwe arongoye iryo shirahamwe KR5 ngaha mu ntara ya Gitega. Reka dusimbize kwa Eric Niyongabo mbega mwebwe mwishirahamwe KRC muravye novuga nti ano masite de depot ingene umucafu ye novuga nti hagenda gutabwa imicafu mu gihe iza yegeranijwe mu mihana ndabona nko ngaha ikarera amaja ngaha hafi yo kunyabugogo mu Giswahili kujyambere mwisoko turabona aho imicafu igenda yegeranirizwa mbega mwe mwishirahamwe KRC murashimishwa novuga nti nivyo bibanza mubona ivyo bibanza bigenda vyegeranirizwamwo iyo micafu bikwiriye koko ku kijanye nuko muvuze muti mbega muriko muraraba ahantu yegeranirizwa imicafu novuga ku masite de depot de déchets mu gifaransa mwebwe mubona bishimishije biriko bikorwa nkuko byategerezwa gukorwa twebwe novuga ni nkishirahamwe ry'iwacu mu migambi dufise kuko iki naco kiri imbere cyane twebwe ntidushimishwa no kungene imicafu itunganijwe kuko ngarutse gato y'inyuma kuco mugenzanje Fiesta yaravuze wamubajije uti mbega burya abantu batabiza uwo mwavu bakuye aho yegeranirije imicafu batabiye barimbura kwimbura barimbura mugabo tuba turiko tugirane baba bariko barica isi harya isi barayica ntavyo bazi bo bazi ko barose umwavu mugabo isi yoyo baba bahejeje ko bariko barayica kuko bakura umwavu mu bintu bivangatiranye mu bishobora gutabira n'ibidashobora gutabira hari ikintu yavuze ati nk'amapire aya mapire ari novuga ari mu mugwi mu gifaransa w'amadeshe bita les déchets spéciaux ayo madeshe ni ibintu bitanga novuga nti bituma haba ingwara ziteye n'ubwoba rero ipire ugiye kuraba dufatiye ku ipire ni ikintu gishobora kumanyagurika mu mase wa munyagihugu yagiye gutora amase muri depo kanaka ntashobora kubwitandukanya ngo agikuremo ari naco dutumirira abantu kubwirane gutandukanya imicafu ikiri hehe mu mihana atandukanya imicafu bamenya ati iki kirabora tuzogikoresha mu gutabira iki naco mu gutabira ntigikora rero ngarutse ku kibazo warubajije uti ko muto dushimishwa no kungene imicafu yegeranywa ntibishimishije sinzi wowe ko ukunda kuja aha kw'isoko hariho aho bafashe ko bokwegeraniriza imicafu waciye ntugomba impwemu zawe kuguherana kubera iki kubera umunuko uhari rero twebwe nk'ishirahamwe icyo ntibidushimisha ari naco twaje kugira ngo duhamagarire abantu bahindura ingendo bano kwiganiro cyane twagize bahindura ingendo bavanure bamenye ubwa mbere bamenye iki bamenye ingorane zituruka kudatandukanya imicafu bamenye yuko ari ibintu bishobora kubagirira ingaruka mbi ku buzima bwabo cyane cyane kandi turetse no ku buzima bwabo bamenye yuko bariko barica niki novuga environnement mu gifaransa niko nokivuga bariko barica ibidukikije kuko ivyo yo imicafu itunganijwe nabi hafi ibintu byinshi novuga nti twebwe muri KRC twebwe ntidushimishwa n'ukungene imicafu n'umunsi yegeranije ari naco mu byo tukeneye gukora ari naco kirimwo mu gutunganya imicafu twereka abantu ngene bategeza gutunganya imicafu neza turazangira kubigarukako ego mbega mu gihe iyo micafu yoba itandukanijwe ibibora n'ibitabora ukwavyo bijya bibanza murabona ataco vyoba bitwaye maze gutandukanya twebwe muri KRC si kubitandukanya gusa
twebwe dukeneye yuko kuko ugiye kuraba bijya bibanza bavuga ibibanza begeraniriza mu bicafu bimaze kuva mu mihana bigashika keshi haraho usanga iyo hageze muci haraho usanga babituriye guturira nako ibintu nk'ivyo byegeranirije hamwe nk'uko uba wishe ibintu byinshi ibidukikije vyovyo biba bihaboneye ico rero naco gituma tuvuga tuti twebwe ntibikwiye yuko muri ivyo bibanza hokwama ibintu bivangatiranye kuko twebwe turafise umugambi wavyo igituma tugomba yuko bitandukana ibibora tubifise ku umugambi wavyo n'ibitabora turafise umugambi wavyo tureke kubiturira turiko twica ibindi. Mwavuze muti imicafu nikwiriye haba no mu muhana w'umuntu ntivyari bikwiriye yuko umucafu begerana cyane kubera usanga novuga nti nubundi vyabateye ingwara mfatiye novuga nti nko kuri ino site de dépôt de déchets iri ngaha kujya mbere aha mu Giswahili ni nahantu basuka imicafu ubona yuko mbere ahantu yasutswe ishika no ku ruhome rw'umuntu w'inzu mbega hoho none ngaho kuri uyo muntu amagara yiwe hoba hariho ingaruka canke hoba hariho ingaruka nubundi kubene gihugu bivanye n'ingene nubundi iyo micafu yegeranywa muga ikaza gusukwa novuga nti muri ya quartier nyene hoba hariho akarusho. Musanzwe imicafu ngo twahereye mu ntango tubivuga ntiyategerezwa kuba hafi y'ubuzima bw'umuntu kuba iri kuri site uvuze yo mishatanya mu Giswahili iri impande y'urupangu rw'umuntu ubuzima bwiwe ntibukingiye mu buryo ubuhe mu buryo yuko ingwara zishobora gutegwa niyo micafu zimufata byoroshe ndetse si uwo muntu wenyine ahubwo imicafu nikwiye kuja ahantu hafi y'abantu ko nko mu Giswahili urabona hari abantu benshi imicafu bamaze kuyirunda twavuze kwibora hama imaze kubora igasohora umwuka imaze gusohora umwuka kandi ikibazo gisohora umwuka mubi keshi muri shimi yako bavuga ati keshi asohoka amoniyake nayo numwuka wica ni mubi iyo umuntu amaze kuba ariko urabona ko dukenera oxygene iva mu kirere hama maze kuja mu amoniyake ubuzima bw'umuntu buba budakingiye ingwara zituruka nko guhema nabi zirashobora kugufata canke ingwara zituruka kw'isuku rike mu gihe imicafu iri isanzaye ngaho irashobora kubafata rero twebwe tuvuga tuti imicafu ntihari ikwiye kwegeranirizwa hehe hafi y'abantu kubera iki kubera ivyo vyose turiko turavuga bijanye nuko amagara yabo ashobora kugira iki ingorane yategerezwa kujanwa ahantu kure atari hafi y'ahantu hashobora kwama hari umuntu.